mana yaje tari gihindutse ariko ndabona bigoye ku munsi w'ejo Xabi Alonso asubirije abakinnyi bagera kuri bane Trent Ardagula Brahim Diaz na Vinicius Junior azana Carvajal azana Daniel Ceballos azana Gonzalo Garcia ndetse na Franco Mastantuono Rodrygo goze nta n'imisegonda ibiri yamuhaye mu kibuga ku mugoroba ku munsi w'ejo kandi wanashaka rematch novuga ngo Erikene deblocation situation kuko bigaragara ngo equipe ya Real Madrid yaguwicana wanashaka kuvana tsinze kijya gitsindo kipe yitwa Sosthene yasateriye cyane mu nakibaza ngo kazuza Rodrygo goze kagiye kuba kaye muri Real Madrid shasha ya Xabi Alonso umumenyereza nyuma y'urukino cyari kibazo agomba kumubaza birumvikana ariko Landry majambo no kwitaga professionnel cyane ari mu diplomasi nyinshi ati ni match ya mbere dufise match nyinshi ngomba kuzokonta kuri mukinyi wese mfise muri equipe yitwa Real Madrid ariko ya majambo ya Xabi Alonso woyumviriza na majambo utoreka ukarakteriza mu majambo ari diplomatique cyane gusumba ko twobona Xabi Alonso akoresha umugabo witwa Rodrygo goze kazoza ka Rodrygo goze karaba kahe muri Real Madrid. Xabi Alonso kumusore we ivyo gusoka muri equipe yitwa Real Madrid bigaragara nkaho atavyifuza ibi bintu sijya mbere bigaragaye ko bakinyi ari umukinyi usanga umumenyereza ntamushaka kandi ntashaka ko bishira ku karubanda ntashaka ko musohora ntashaka ko bishira mu itangazamakuru mugabo bigaragara buri munsi iyo ari mu kibuga canke iyo mumenyereza ari mu rukino mbega remplacement kora zishingiye kuki kuko no muzi Franco Mastantuono yakinye match nziza kandi kudo chapeau kuri we ivyo umugabo witwa Xabi Alonso yagerageje vyakunze mugabo nagira gutangarize ngo zijya nguvu Mastantuono yatanze mu kibuga meme nizo Brahim yatanze ndisir ko mwana Rodrygo afise ubushobozi bwo kuzitanga defo kandi wanajaka Rodrygo nta munsi urigera bona ariko akina yevariwa kuri Mbappe na Vini umwana arabizi ko yaba Vini yaba Kylian Mbappe baransumba urwego mugabo kunsumba urwego singomba kubiprova ahubwo ngomba kwerekana ngo nanje nubwo ntogereranywa na Vini na Mbappe mugabo ivyabananiye mwo bintuma muri Madrid nk'umukinyi mukuru ako kantu rero Rodrygo aragafise gusumba bajya bana nka Brahim Diaz ndetse no witwa Franco Mastantuono Jen mangerageje kuraba Xabi Alonso na Rodrygo goze peut-être ko ashobora kuba yarinjiranye amakuru mabo mu witwa Xabi Alonso ko mwana yitwa Rodrygo kuko ugiye kuraba jewe novuga ngo mu gikombe c'isi c'imigwi Rodrygo yakoreshejwe kangahe ako yakoreshejwe kose ntubona ko hageze ahantu hataka Mbappe na Vini nako Mbappe na Gonzalo Pito Vini na Gonzalo Mbappe ari agwaye hakagera ahantu tubona ariko akina mediatere bane hamaze kwiyongera mu Ardagirere burya Rodrygo n'iminsi yose yaje mu kibuga ntiyaje mu kibuga asomeshejwe ku nturire mugabo ndiyumvira uno munsi ni giki Alonso ariko arabona muri bano basora ashira mu kibuga ko babitweretse n'imiburi buri nk'inkino nka 2 canke 3 système de jeu uri kuripfuza Rodrygo atoshobora niyi Rodrygo ari fort techniquement Rodrygo ari fort mu kudribra Rodrygo ari fort mu gutsinda Rodrygo aranyaruka none Alonso ari kindi kintu gitandukanye n'ico yifuza mu mukinyi tuza implement je ndabona Alonso yiteguye kugira total divorce total hagati yawe n'umwana yitwa Rodrygo goze tout simplement ntabone ikintu na kimwe nosigura ngo ushingiyeko kuko no munsi uri umukunzi wa Real Madrid uri umukunzi wa Barcelona uri umukunzi w'inkino muri rusange Rodrygo goze n'umukinyi mwiza wo kwifashishwa mu gihe bikomeye Jean naravye nk'urukino Real Madrid bakinye Kylian Mbappe akora iyo kosa te penalty mugabo ubwo Osasuna Pamperuna yo kugombora mukagira egalisation ibinyamakuru ravyokoka par contre Rodrygo goze ndabizi ngo hari nk'inkino zirenga 4 canke 5 kwa Madrid ya deprose situation nka zino equipe yakugoye umwana arakorokeye mu kibuga hindura urukino direct
imbere na equipe mato hoje Rodrygo siniba Rodrygo sino nta rukino na rumwe rubaho goba rukibaho no tuma Rodrygo ngo aje kundonderera intsinzi rero na Xabi Alonso kumenya ngo mbega hagati yawe n'uno mwana hari kibazo kimeze gute kuko je ndiko ndaraba Mercato nirarangira no maze turigenekerezo rya 20 hacasigaye iminsi 10 umwana yitwa Rodrygo goze no muri Genzo hebure ko atazosohoka muri equipe Real Madrid mu kwezi kw'icenda igenekerezo rya mbere niho hano nzobona ngo turindire Mercato yo muri hiver mu kwezi kwa mbere umwana yitwa Rodrygo goze turabe niba atazosohorwa muri equipe Real Madrid mugabe ivyo Alonso ariko aragaragaza vyo vyerekana ngo muri vizere zanje mu vyo ntegura muri equipe Rodrygo goze ntarimwo kandi kutabamo kwa Rodrygo goze c'est pas à dire ko adashoboye ahubwo no mumenyereza tout simplement atahuje ivyiyumviro ya mu majambo yo nkuko mubona ati cuento por supuesto con Rodrygo ha sido una decisión do partido yaza kubivuga ati numukinyi nibaza ko canke mbona ko nzokoresha ningingo twafashe canke se nafashe nk'umumenyereza kwa rukino rwa mbere arasima ko ari ingingo yo yafashe petite technique abona ati no musi naringane Rodrygo ariko abantu abahumuriza babwira ati je compte sur Rodrygo ati ibintu nyinshi niyumvira ko mbona ko nzona kenera ibi rero reka bwa mbere nimba avuga ati je compte sur Rodrygo ni decision technique bivaye n'urukino n'ibindi ndabizi yuko discipline mwibuke ko turi mu ndwi yaho Rodrygo yakoze agakosa yaracera iminota 12 mu myimenyerezo yo muri ino ndwi muravyibuka sasa yari yashizeho ko equipe itangura abakinyi bategezwa gushika isaha 3:30 ashika 3:42 muravyibuka ko yacera iminota 12 muri entraînement peut-être ndibaza ko ako kantu katarenganye uko ariko turafise uburyo tuzi imigenderanire hagati ya Rodrygo n'uwitwa Xabi Alonso ko kuva yinjira ni kibazo abamenyesha makuru batabura kugira gute kumubaza uko bukene uko bwiye na hano namwe jango no muri monde na kimakora batamaza Rodrygo goze wanashima n'imbere yuko Xabi Alonso yinjira muribuka ko ari makuru yigeze kuvuga ko Rodrygo goze imvune yagize mu mpera za saison ariko iba mu bintu bavuga ngo byatumye profita kutumva ko azosubira gukina equipe ya Real Madrid ngo yibaza kubiprove nyuma yaho nyuma y'ikombe c'isi no bw'ikombe c'isi yagumye havugwa byinshi Xabi Alonso avuga ati nayazi n'abakinyi bagiye batandukanye ubwo ukabona ngo Rodrygo yaragisa nk'ukiri mu mvune yariye karta kwa yo muvuga ko bwamaze kumuvuga ko Rodrygo navuga ati jewe ndi prêt kuba no kwitanga kuri Xabi Alonso ngatanga buri kimwe cyose umenyereza keneye bwo ukabona ko umenyereza avuga ngo ndamwiteze ko byinshi nawe ariko twagenda kuraba mu bikogwa tukayibura dufata karongo ubu iki byaro vyerekana mu nkino zigera kuri 6 munsi y'uburongozi bwitwa Xabi Alonso Rodrygo goza kina match ya mbere contre Al Hilal niyo match Rodrygo azi iminota myinshi canke azi kibuga nkuko abishaka kuri Xabi Alonso match ya mbere y'igikombe c'isi iminota 60 akina na equipe ya Al Hilal yake 60 cyangwa 45 yasoze igice mbere kirangiye mundabireze remplacement zabaye kuri Al Hilal niyo match yatanguye akina igice ni buri basaragira gute arakimana imbere ya Pachuca 0 minute imbere ya RB Salzburg iri match Vinicius yigaragarije umusore yatangwe kuri bande touche yinje asubiriye bamaze ko bagira deja mu munota wa 70 urenga imbere ya Juventus 0 minute imbere ya equipe yitwa Borussia Dortmund muri kimwe ca kane gishiri ca nyuma yinje yasubiriye akina iminota 13 ouverture ya championnat contre Osasuna Pamperuna 0 minute teranya mu nkino 6 ufashe iminota 99 si 360 minute mu minota 360 y'inkino 6 Madrid maze gukina Rodrygo goze nafise mu minota irenga ijana nimbura musageza Rodrygo goze niburi muri 360 minutes atokiramo nimiburi basi dufate 150 minutes est-ce que yaracari Rodrygo twe tuzi Madrid nta kibazo c'imvuna afise tugomba kurondera ico kibazo ahandi soit tactiquement ntaja muri plan witwa Xabi Alonso Chan umusore hari kindi kibazo gishobora kuba kiri hagati we na Real Madrid gusumba kuba hagati we na Xabi Alonso nubwo Xabi Alonso kimwe gumenga ni tactique ariko kandi hari message kumbure Xabi Alonso ashobora kuba afise kuko ibi byose byavuze ngo Madrid yamushyize ku isoko mugabo mu gihe uboneka equipe ifise miliyoni 100 si vya Xabi Alonso ni vya equipe
ekipe ifise uburyo yateguye isoko nigura nigurisha ryayo abinjira n'abagiye batandukanye kuko Xabi Alonso siwe yadesize ko atawundi mu kiyazinjira nyuma yo kubwirwa ngo abo twifuza gusohora bose banse gusohoka nubwo nabo babaganirije ubwo rero nk'umumenyereza ufata decision yayo tugufata ingingo yuko atawundi agomba kwinjira tubona ko abo mufise bakwiye none baza ko Xabi Alonso muhaye favor no munsi ku isoko rigura n'ishatu kwinza abandi bakinyi umwe canke babiri mugabo ekipe yambwiye ati wayanze n'abakinyi bose ego nta numwe ashaka gusohoka ego okay koresha abo rero ufise ntitugura tutasohoye ugaca wibuka ka kantu ka Franco Mastantoro bemeye kumwarojistra nk'umukinyi muri ekipe no akira muri ekipe nkuru basigaza ikibanza niko kantu ko nyine kakivuga ngo kumbure Madrid ashobora kwihindukiza mbere yuko mercato yugaho ko mbere ko mercato yugaho hari inkino 2-3 baza kuba bakenye muri championnat ziza kuba zatumye tuwabonye ngo Madrid kumenga yarafunze ipepo bidakenewe yisanze ikeneye umukinyi kanaka rero jewe kurande gwanje no konkirwa kwikino mvuga ngo hariyo diversity totale nubwo dashaka kubibona nubwo nawe adashaka kubivugaho nubwo Xabi Alonso mu itangazamakuru ari professionnel atazovuga ngo jewe n'uyu dufiki kandi nakana mu itangazamakuru nikabishira hagaragara uko uvuze ko ari ico mupfa bacakwaza si we mwahuriye kandi umukinyi mudahuza kubera ko ataguha ibyo ushaka tactique cyangwa muri tactique zawe atazirimo ntuco uvuga ngo ni beef ariko kandi kinyamupira tuzi ico Rodrygo akwiye gutanga ashoboye gutanga tuzi ingufu yatanze gusumba buri mukinyi wese kugira ngo aronke ikibanza cyo kwata itirere tuzi uburyo umwana rimwe na rimwe akunda Madrid aba yanga no gusohoka niki bamusohoka akavuga ngo nimba musubije muri diwere yo kugwanira umwanya ndi pre gusubira kubikorera n'ubundi improve nemeze cy'umupira w'amaguru ko ariko Landry turangiza Rodrygo goes mu gikombe cy'isi ca 2020 n'amakenga hari nuko bigaragara ngo ekipe zari zimwifuza no musi nta makuru kutagira amakuru ça peut changer dans moment makuru kwa Livecontroller ni ruga nana kwa Man City ubona Tottenham bayibwiye bati zana miliyoni uze hano uzanye muri miliyoni 100 Rodrygo kuja kwa Spurs Rodrygo kuja kwa Spurs yosubiye hasi mugabo kwa Manchester City ubona hari nimero 10 rega kwa Manchester City yinjiye avuga ati ngomba gukina mu nimero 11 niyo makuru kumurere gufatirwa cyane bivanye nuko n'ibintu na bino byose biriko biraba ariko umenga na gacera cyane mu bijanye no gusohoka muri equipe jewe no munsi ndubaha umukinyi ari capable gutanga solution nimwe biri kuri poste zirenga imwe raba Benzema asohotse bakinye double attack na Vini gakina nk'agafone F bitsindo karabishizemo ndibuka match Cameroon itsinda Brazil mu gikombe cy'isi ca 2020 umwana yakinye nimero 10 mwiza hagati mu kibuga yorientra urukino ukabona ngo bana Neymar Junior haragarana bakaja mu itangazamakuru avuga ngo inyuma yuko nzoba naraseze muri equipe nationale ndabona Rodrygo azoheka equipe rero hano ni ivyo kuri kwa Liverpool sindi ko ndabibona byo bashobora kuba byokunda kuko nubundi nubwo bamuzana cabasira nombre kandi umwanya yo uronka kuko Rodrygo yokina imbere ya Gakpo ikigira kabiri kwa Manchester City waravye performance iburyo ibubamfu Rodrygo umwanya we urahari ahubwo dusigaye kumenya mbega baratandukana na Madrid kugira tumenye destination y'umwana nawe Jacques no kwa Paris Saint-Germain nawe Jacques kwa Paris no kwa Man City agiye kurondera umwanya sinibaza kaza kuburiga umwanya nkuko bigeze erega Madrid habigeze biteye isoni umwana araburiga umwanya kuri urugero rwaho 0 minutes contre Osasuna 0 minutes contre Pachuca 0 minutes contre Juventus iminota 10 imbere ya Dortmund iminota 23 imbere y'utugwi duto agatangura match imwe mu match zitandatu sous l'air ya Xabi Alonso urambwira ko Pepe Guardiola musi yabatunze umukenyi nk'uyu uvise Marmushi n'aba badokuna ba Savinho babatagira consistence muri performance akabura gutangura match 2 muri 5 akabura gutangura match 3 muri 6 yo batitiza kabisa uno musi urambwira ko Enrique yatunga umukenyi nka Rodrygo goes ukambwira ko Barcola yaronse umwanya wo gutangura rimwe na rimwe duwa gatangura ikindi gihe tukabona na Emery Zaire yotangura ukambwira ko hera match 5 Rodrygo goes umutuze muri effectif yatotangura ikindi kibazo Real Madrid ukazana Mastantona agakora entraînement ya vendredi na samedi na dimanche ugacubukirisha match ya mardi ari Rodrygo ugakora remplacer mu Kinza Gonzalo Garcia Torres watanguje Brahim Diaz uvise gurere mu kibuga ukazana Mastantona Vini yakinye match mbi Rodrygo akabura umwanya Zedre mbari decision technique kwera yacero myimenyerezo umunsi umwe mu minsi yo mwinondwi ariko decision technique je sino kwemeranya nayo kuko turazi deja avant yuko ivyo biba uburyo umwana yari karitanga ariko nubundi Xabi Alonso akabandanya kumwinyora rero ibi birashobora gutuma tuniyumvira ko mercato itarugagwa ko mwanya n'umwanya twobona umwana hageze avuga ati nta mpamvu kuko abagiye batandukanye bose ragiye bati umwana nareke gufunga umutwe agenda nabonye City ishobora gusohora no musoro mu defenseur umunya Suisse Manuel Akanji shaka kuja muri televiziyo gusohoka ama Madrid reshobora kucishiramwo akategi kazana no mwana ni ivyo kuri Rodrygo n'ikibazo mwa Real Madrid
mbere ko mu kanya gato tuza kuba dukomeza n'abandi makuru ariko